Burundi burya bwo kubahuka bukanka ko baza kudufasha kandi nabwo bwirirwa burunga inteko hanze. Burundi baruka inteko muri Somalia gufasha, bararuka inteko muri Centrafrique gufasha, barigeze kutubwira no muri Cote d'Ivoire ko barungitse abapolisi gufasha, barigeze kutubwira yuko no muri Darfur bagombye kureka abantu canke barungitse abantu gufasha. None wowe woba usaba gufashwa aza gufasha ukanka nawe igihe ukeneye gufashwa ko ufashwa, udakeneye ko ivyo biba ureka gukora ibikorwa vyotuma ayo makungu yiyumvira kuza gufasha. Nibaza rero ko abo bazoza kudufasha bazoza kuko turabakeneye, kuko inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zarasenyuye, biraboneka, zasutswe mu macakubiri y'amoko, zasutswemo amacakubiri ya politike. Si CNDD-FDD rero yitwa kwiri ku butegetsi yovuga ngo ntibishoboka kuko si kera cane, mu gihe abari barongoye igihugu mu myaka y'1996 na gatandatu n'indwi n'umunani, no bari bagize igisirikare mwene uko nyene, bari bagize igipolisi mwene uko nyene. CNDD-FDD twari kumwe dusaba yuko amakungu yoronka inteko, kandi izo nteko zaraje. Muribuka ko zaba hariya urenganye ikibuga c'indege, zirigwa inyuma y'abategetsi ba CNDD-FDD ngaha. Rero sinumva ingene CNDD-FDD yokwari ikavuga ngo nitwosa baza kudufasha mu gihe biriko birayangara nkuko byari bimeze ico gihe. Sinibaza ko bazoba baje gutera Uburundi nkuko numvise mu nama nshingamateka babivuga ejo, niko kwari kujajura cambo cabo ko bariko barajajura, kuko numvise umuntu yahoze ari umushikiranganje ariko aravuga yuko ngo aho izo nteko ziba zigiye gushinga imigwi y'iterabwoba, une rebellion. Ivyo ni Ndugimana yabivuze ejo. Edouard, aho bagiye hose nshobora bagiye ko none twovuga ko abarundi bagenda muri za Somalia bagiye gushinga imigwi y'iterabwoba, tuvuga ko abarundi bariko bagenda muri Centrafrique bagiye gushinga imigwi y'iterabwoba, ko numva nubu bariko barabarungika, nubu naruswa bariko bararungika ntibyakunda. Twovuga ko bagiye muri Cote d'Ivoire bagiye gushinga imigwi y'iterabwoba, ariko aba bantu ntibakimenya n'ivyo bavuga. Ico baza baje gukora rero ni ukugira bafashe abarundi gukingira abanyagihugu badafise ibigwanisho, kuko nta kibakingira ubu. Bokingiwe n'ico gisirikare n'ico gipolisi, mbeje kubabwira ko bagisambuye bakisukamo vya politiki, bakisukamo ivy'amoko, bagisukamo ngo bagombye gusenyura ubutegetsi. Ubu igisura dufise kirayumba yumba. Bazozera rero baje no gufasha abasirikare ko leta nyo nyene yamivuga ko iterwa n'abantu bavuye mu bihugu bazi. Ivyo navyo nyene baje gufasha iyo leta. None iyo leta bavuze bati turaje turabo bantu baguma baza kubatera canke bagenda bariko bamenyereza imigwi zo kubatera. None iyo leta yo kwakivuga ngo iki? Iyo sigurira abarundi gute hamwe yo vyanga. Bavuze ati tugira tubafashe kugira ntegera abantu basubira gupfa, basubira kunyuruzwa, basubira gutotezwa, basubira kwangazwa. Tubafashe ntegera ntasubira kubatera. Iyo leta none yo bari leta bwoko ki? Cyo nibaza ko igikorwa cyo gukora ni igikorwa ciza, gukingira abanyagihugu ntabandanye bicwa bunyamwaso ko. Ivyo rero sinumva ko uri umuntu yitwa ngo ararongoye igihugu wo vyanga.